nguma rero ntera nguma ntera ibitoki nongera ntera no mu muryango muhira. Rero ivyo bintu nakora byo kudandaza ibitoki bavuye batahura babona ko ari iterambere, ndetse n'ababanyi babona ko ari iterambere, aho n'ibikorwa vyinshi baraza barabifasha basahiriza kuko babona ko ndi umunyeshuri. Rero ko mutahe w'amajana 5 atanguje uno musi ndabona yuko wangejeje ahantu n'uno munsi najewe ndavyishimira uko biri kose n'atari birebire. Ko umukiriya uriko urarondera ubukiriya biratandukanye cyane n'irya mponja wanje mu kabari. Jewe ubwa mbere ko nabona abo nashorera inzoga, nanje ubwiwanje nariyumvamo ko ntegereza kuba nanje inzoga ashora ziwanje apana iz'abandi. Jewe ubwiwanje naragerageza kubona ati nahari ivyo narankuye, nahari ivyo naguze amahera kugira ngo ndonke ubwizigwa mu bantu bampa ibitoki. Narakora haraza nk'abantu ashika 3-4 nkafata nk'ikigemeri nkabahereza canke ijage, abo nkabaha babo baheze hakaza n'abandi. Hariho n'igihe wasanga haciye n'abantu kwibarabara nkabahamagara ati ngo muhonje. Gutyo rero baravuga bati uwo muntu aduha inzoga nk'iyi kandi avyarankora, uyu muntu nuwo guha ibitoki. Nabarya abandi twaraduha ibitoki ndisubira kubaha turabusubiza turabibaha. Narageze ico gihe ibitoki narashoboye kuba nubaka inzu mu gasantre gasanzwe gahurikiyemo abafonctionnaire abakozi ba leta hamwe n'abadandaza. Uvuga warubatse inzu yawe Viane mu kudandaza ibitoki atakire dusavye atakintu na kimwe? Yego cyane narayubatse, kandi nayubatse aho n'abandi abazubatse muri bo basavye kirezi. Abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima, turamukije cane mwese aho muherereye, twizera ko mumeze neza. Natwe ku mugwa mukuru wa politiki tumeze neza, turashima. Uyu munsi mbere twatewe n'iteka, twaronse umutumire, ariko kingeneje bagenda bidondore, hariho abashobora kuba batamenye. Mwari mumenyereye hano kuri Action nk'umutumire rimwe na rimwe, ariko no munsi nje nk'umukutsa kivi. Nkaba nitwa Sandrine Hakizimana. Murabona ko dufite umutumire wacu w'iteka no munsi yashoboye guteza imbere iteka ryiwe n'iteka ryabiwe mu kwiyungunganya atarinze kuzerinze. Nubwo yarize amashuri yiwe akayaheza akaronka diplome, ntiyarindiriye ngo mbega ndonka akazi gute, ariko yashoboye kwiyungunganya. Arico gituma we munywanyi wacu dukurikirana, nagira ndagusabe ngo umutize amatwi, umutege yompi, hari ico ushobora gukuramwo co gufasha wewe, kikakugurura amaso canke kikazofasha uwawe, kugira ngo umuvukanye atwigishe biciye mu buzima agiye arabamwo n'intahe yiwe. None umutumire wacu turaguhaye ikaze cane, tugusaba ngo ucubwira ko widondora n'abanywanyi bacu. Ego murakoze cyane. Je ku mazina y'abavyeyi banyitse niswa Simbarakiye Viane, sanzwe mbangaha mu ntara nziza ya Gitega, komine Gitega, muri quartier nziza ya Mushashi. Niho sanzwe mba uno munsi, ndubatse ndafise n'abana. Urakoze cyane Viane. None kugira ngo ufate umwanzuro wo gutangura kwiyungunganya, ni iyihe mbarutso yatumye wumva ati je Viane, nubwo ndiko ndiga amashuri, nubwo nize amashuri, reka ntangure niyungunganye? Ego ubwa mbere nuvuga nti igikorwa ciza cavuye ku bavyeyi. Abavyeyi nakuze mbona ari abantu barondera, batazerinze, badasegerereza. Naho rero iyo bagiye gukora barantwara kuva kuri muto, cyamboneraho nanje gukora. Ubwa mbere ho sanzwe ndifura mu muryango. Rero igikorwa cyo gutangaza nagitangije ubwa mbere niga mu mwaka wa 6 natangiye kudandaza ibitoki. Aho muri ico gihe nabidandaje kumva zuko ari umuntu afise ugwagwa yarama akazi, nkazana nk'akabido k'imwe nkamuherekeza. Uwo yaba ari nk'umuryango cyo ari igikorwa ndiko ndamufasha. Gutyo nanjye ngiye ndiko ndabibona nk'uko biranyinjiramo, numva ko mwe nanjye gutanga. Je natanguje umutahe w'amafaranga 500 maze kudandaza. Rero jewe maze kuranguza ibitoki inzoga nayishora Gitega niho nayishora. Mu nyuma rero narashoboye kuba noronka ibido yuzuye
nza ndayishora Igitega nongera nza ndacishamo gutwara inzoga abandi bantu baba bazifise ngaho mu karere umuntu mbere kugira ngo umutahe wongerekane ikindi naco umuntu mbere kugwiza umutahe ndose umpa akazi kare kose naragakora na cane cane kemewe n'amategeko maze kuba rero ndiko ndakora ivyo vyaransahiriza kurankura vya bitoki shika ku ngingo yuko ndankura imigororo itarera kare narankura ivyeze kubera umutahe wawe uriko urakura niko rero iyo migororo maze kuyirankura ndagira no ku ntambwe yo kugura amashashi maze kugira ko iyo ntambwe niho nanje yabize naho niremeka nashobora kuza ndarungikana abandi mu ndwi mu nyuma yaho maze kuva ahantu niga amashuri ntari hafi y'umuryango ibikorwa nk'ivyo nabisigaranye abavyeyi babikurikiranire bamaze kubikurikirana je ndi kw'ishure narataha mirya misi ya gatandatu niya Mungu nkabikurikirana maze kuba ndabikurikiranye ngarutse nacanga kumbura umuvyeyi afise amafaranga yegeranije nawe nyene wasanga ahantu yabitse atazi ayo yabitse ingana nje nayiharurira amwe nkagura itongo nkaritera ibitoki aho umuvyeyi yambaza ati mbega mwana wowe uzogumutera ibitoki ntuzokuba ku rugo nta biharage uzokenera namubwiye ati nihagera tuzobigura ivyo bitoki rero ngura itongo ntera ngura ibitoki ivamwo ndabigwiza nguma rero ntera nkuba ntera ibitoki nongera ntera no mu muryango muhira rero ivyo bintu nakora byo kudandaza ibitoki bavuye batahura babona ko ari iterambere ndetse n'ababanyi babona ko ari iterambere aho n'ibikorwa vyinshi baraza barabifasha basahiriza kuko babona ko ndi umunyeshuri rero ko umutahe w'amajana 5 atanguje uno munsi ndabona yuko wangejeje ahantu n'uno munsi najewe ndavyishimira uko biri kose ntatari birebire. Banywanyi bacu hari igihe twibaza ngo dushaka kwiyunganya kuri atagira uburyo biratugwa ariko turumva ko umufunya wacu Vianney yatanguje amajana 5 gusa reka dusigura ingene yagiye araduga buke agatangura ku kabido k'amacupa 12 mu nyuma akaduga akagira ibido y'amacupa 25 akaduga buke ageraho nawe arangura ibitoki bikera nawe akaganisha inzoga muga yahereye hasi buke none Gavi turumva ko umenga ntiwarayo kuko wavuze ko wabikorera umunyeshuri mbega niziye ntambamye muri ivyo kuko vyo wahura nazo mbere bacubwira kutubwira n'ingene wacugerageza kwitorera inyishu ego nta kazi katagira intambamye nivyo kuri ntivyari vyoroshe mu ntango yanje kuko bwa mbere hoho n'umuryango ntiwavyumva neza ko ushobora gukora ngiraho nshitse ikindi na ca kabiri narashobora kwiyumvira ati mbega abakiriya nzobaronka gute ibitoki nzobigura hehe ninda zompa ibitoki ivyo vyarangoye cyane ariko naciye fata ingingo bwa mbere yo kumanza gutera ibitoki muhira mu muryango aho n'abavyeyi banashaka bangwanije kubera ko babona ko maze ahantu ho kurima vya bitoki ivyo byabirimwa nk'ibiharage amasaka n'ibindi ariko je nabise hangiro ryuko turonka amafaranga atwigisha ku mashuri muri ico gihe maze kubitera vyaciye binyorohera nanje kugira ntangure urudandazwa kuko muhira bamaze ko inyuma y'umwaka barabonye umusaruro w'ivyo bitoki nanye ndonka ukuntu nshobora kudandaza ivyo bitoki tirengo abakirana barose gute ubwa mbere ndankuje naratuma ko abantu bagahonja bamaze kuba bahonjeje bakumva ko ruryoshe uwumpaye urwagwa yacambwira ati urazana jungurire ubundi mponjeje turazungurire gutyo rero abakiriya ndabaronka gutyo batatangwa no kunyizera na cyane cyane ko ndabaha ko ako gasoni ego muri rusanga abakiriya nabaronka gutyo. Vianney dusubiye inyuma gatoya wavuze ko ivyo bikorwa bifatanya no ku munyeshuri kandi wari umunyeshuri kandi warakora n'ibyo byo kwiyungunganya by'urudandazwa byo kurima ibitoki no kubirangura mbega wowe washobora kwivukanisha gute n'ivyigwa byawe bigakunda ko ubu ko waje amashure nuko washobora kwivukanisha bigakunda ego wivukanisha gute none ukuntu vyagenda naca cyane ndi kw'ishure nuko bwa mbere hariho imisi usanga utagenda kw'ishure imisi ya gatandatu niya Mungu iyo misi naragerageza kuyigamwo nkongera kandi nkafata n'umwanya kuza kundera vya bitoki
ikindi naco atubwira tuvuye kw'ishure ku mugoroba naragerageza mu mwanya muto mba mfita nkashobora kwirukanga mu matongo y'ibitoki biri nkabirondera nkagerageza kandi burya misi ya iyo y'umunsi wa mungu wa gatandatu bampaye akazi nkagakora nashasha nko gutwara inzoga igitega ndazitwara n'umutwe atanikinga wanashaka afita yego byari bimeze nk'uko turumva ko Vianney ubwa mbere yagize umwete udasanzwe kuko uretse ko yatanguye kuzazana kuko twese twazazana ngo tune mbega ndandaje nzurunka abanshorera muga twumvise ko ingene yagikemuye ejo avuga ati kumbe abakiriya banje reka nze ndabahonje inzoga mbaga viye banje kugura insonga baraduhonja duke muga ntibituma ngo masubira uba bahonja inzoga bisanzwe gaviya oya guhonja ko mukiriya uri kurarondera ubukiriya biratandukanye cyane n'irya mponja bahonja mu kabari jewe ubwa mbere ko nabona abo nashorera inzoga nanje ubwiwanje nariyumvamo ko ntegereza kuba nanje inzoga ashora ziwanje apana iz'abandi jewe ubwiwanje naragerageza kubona ati nahari ivyo narankuye nahari ivyo naguze amahera kugira ngo ndonke ubwizigwa mu bantu bampa ibitoki narakora haraza nk'abantu ashobora 3-4 nkafata nk'ikigemeri nkabahereza canke ijage abo nkabaha babo baheze hakaza n'abandi haro n'igihe wasanga haciye n'abantu kubara barankabahamagara ati ingo muhonje gutyo rero baravuga bati uyu muntu aduha inzoga nk'iyi kandi avyarankora uyu muntu nuwo guha ibitoki nabarya abandi twaraduha ibitoki ndisubira kubaha turabusubiza turabibaha arageze ico gihe ibitoki baca barabima ku bwishi gushika naho ugiye umutahimura ko ubaye muto umaze kuba muto ico nakora naca negera nk'abagenzi ati niza amafaranga ndo yabaha muri ico gihe hari uwambwira bati urayampejo muri ico gihe gaca bingora cyane ariko n'abafise abagenzi benshi nkababaza ati nakawo nkiza abo bose yagiye bemerera rimwe urya rero yemeye kaca yampana n'ingoga azondindira igihe kinini yiya ubu naca nza kuyatora nawe nkaca ndayakoresha mu kurankura ivyo bitoki byose baba banyeretse gutyo rero abagenzi bamaze kuba benshi nabo mu yindi mitumba baraza kiretse uwo mutumba mvukako gushika naho nshikira n'iyindi zone mu kurankura bivuye kwa kugasonguka gahiye hadaca umuntu umwe gusa atazi umubanye gusa ibarabara rirahita uwahaca yavuga ati tuse turamwisonguka nakiraryoshe ego muri rusangi abakiriya nabarose gutyo kwari uguhonja kujya ko mu kabari kwari nkuzimana abakiriya baje gushaka canke n'abariko bararengana kwari kurondera ubwa mbere ubwizigirwa mu bantu banywanyi murumva ivyo bintu Vianney yakora ko bidasanzwe atagisohotse ntacinjira Vianney nivyo yaba ari karondera amahera murazi ko umuntu ariko adandaza arondera amahera rimwe na rimwe hariho n'abagabanya mbere no kuvyo bari guha umuntu ariko Vianney we yavuga ati naho no bigwa n'umutima mwiza atacurinze kundiha ndazi ko bizogaruka ineza rero ngiragaruka Vianney iyo neza niyo yamugarutse kuko ntiyakira abantu neza akabaha iteka akabacinya ataje umuntu akomeza inyota baguha iteka akabamara inyota bagenda bavuze ati uyu muntu n'umuntu w'ubuntu bakanamwizigira ego ico urumva ni kimwe mu byo Vianney yakoresheje kugira ngo ashobore kuronka abakiriya ariko kandi aronke n'abandi bantu bamwizera bashobora kuza baramukopesha hirya no hino kugira ngo ubudandaza bwe rubandanye rukomera none ga Vianney twumvise intambamye ugiye urahura nazo rimwe na rimwe mugabo kandi turumva ko ari umuntu wishaka ryinshi cyane hari cyatuma ubwiryo shaka ryinshi ku buryo bavuga ati je naho ndi umunyeshuri ndabifatanya naho bimeze uko ntegerezwa gushika ku ntumbero hari cyatuma ubwiryo shaka risumbirije kuko ndumva ko ari umuntu wishaka gose ego jewe ahaniniya natahura nuko abantu bose tubona no munsi bafise ivyo bafise twese tuvuka kumwe tuvuka turi bato hama tugakura nariyumvira mvuga nti je nokora nanakavuka mu muryango w'iwacu ndabona ko yateye intambwe ico kintu nico catuma ubwa mbere numva ati nta mwanya wo kuruhuka uhari nta mwanya wo kuryama uhari reka nkore n'inguvu zanje zose rero ugira nico catuma muri rusange nirukanga nkora uko narabona ko natawe ubwa mbere ko twese tuvuka kumwe igikenewe kari ugukora kuko ubwa mbere wanashaka nsubira inyuma gato mu ntango
nariyumvira uko nzokora bikananira nyine gukora umutahe mugabo umuntu amaze gukora narabonye ko bishoboka maze kubona ko bishoboka rero nca ndabona ko bimwe niyumvira kumbure bishobora kuzoba bizima bishobora kuzoba byiza Vianney yari afise abantu b'icitegererezo mu kibano avuga ati naka yarakoze arashika hariya mbega jewe kuki ntoshobora gushikira aho naka yashyize canke nkanahasumba ni ukuvuga jewe ndabe ariko nawe urabe mbega ndafise abantu nisunga mu buzima mbega je icitegererezo mfise ninde nuwadandaje bikanka nuwagerageje agahomba canke ni naka vyanse agasubira akagerageza agashika kure Vianney nawe yarafise abantu yisunga akavuga ati nanje nta burenganzira mfise bwo kuruhuka ntegerezwa gukora nanje nzoshikira ihangiro nihaye nzogere ni ukuvuga ngo natwe mu buzima tugira ivyitegererezo abantu twisunga badufasha gushika kure Vianney arakoze cane kutugurira amaso none uretse intambamyi yavuze ibyo wishimira ni byinshi mugabo urashobora kuvuga ati bikuru bikuru bibiri nishimira nakuye muri uku kurondera ubuzima muri uku kwiyungunganya ni ibi kugira ngo n'abanyanya bakora dukurikirana n'abanyanya babyumva ibyiza naharose cyane ni byinshi cyane rwose ubwa mbere jewe intara ya Gitega narayumva nayigenderamwo nk'umuntu ashorayo urwagwa nkayumva uko siho navuka nari ingenzi muga amaze kuhashorera urwo rwagwa ubwa mbere naharose abagenzi bivanye n'urwo rwagwa nashora ubwa mbere biryoshye cyane abantu baranyizigira cyane bakankunda ku buryo ko naje ntatahura ivyari byo ukuntu bankunda muri ico gihe maze kuronka abagenzi naraja kuramukanya ubwa mbere ngiye kuramukanya yo nkarara yo nashaka ntashe n'urwo rwagwa nabo nyene bakaza kumbaramira muhira ubu rero ikiza novuga ati gisumba ibindi byose naharose nuko nashoboye kuba mwahantu kwa nahagendera gushimaho umukobwa amaze kumushimaho ashobora kuno munsi acaba umufasha wanje ubu rero wese yavuye mu gitoki byose ndabikesha igitoki yego ico rero ni cyiza cyane novuga nti gikomeye cyane gisumba ibindi byose kuhakura umugeni uno munsi naho haca hitwa no muhira nahavuye ko bari kumva ego Vianney turumva ibyiza bidasanzwe yahakuye abagenzi benshi ahakura ubwizigirwa aramenya n'abantu mbere n'umugambi w'Imana yari mufise ko Vianney yawuranguriye Igitega kumbure iyo adashoboye gutora Igitega bari gutagura n'umufasha wiwe rero turabishimiye cyane Imana kubona izo nguvu ziwe zahereye mu kurangura ibitoki bisanzwe ukamenga nibisanzwe byahavuye bimugeza no ku mugambi ukomeye ugushobora kuronka umufasha mbere amukuye mu bantu bamenyana ko bakorana ubwo rudandazo none gavi wewe rero warubaka rwawe uragira Maria juragure ekipima byane byose bimena umutwe abaje n'ubaka imvete neje nzoronka inkwano nzoronka ekipima ivyo byose nzobikura hehe atakaze mfise we byose Vianney bigenjeje gute kugira ngo byose bikunde utararonka akazi ka leta kandi waruse diplome ego je ubwa mbere maze gutahura ko umuntu ashobora kuba hadakora akazi ka leta je narumva ndemye mu mutima na cyane cyane kubera icyo gitoki cyari naramaze kugikunda ndagikunda mu buzima bwanje ndabona ko kumbure kizomviramo byose ndishi mu buzima na cyane bivanye naho nari ingezi rero ivyo bitoki igihe nabidandaza naraza ndaterera abagenzi ku manza zabo nkazikora nkabona ibisohoka n'ivyinjira ico gihe nagira mariage narona yuko kumbure bitazongora cyane ku bintu bijanye n'inyobwa kuko navuga nti abantu benshi baranwa isongo ninagurisha isongo naho ndoronkamwo n'ivyo bindi byose rero mu kudandaza ibitoki narashoboye kuba nubaka inzu mu gasantre gasanzwe gahurikiyemo abafonctionnaire abakozi ba leta hamwe n'abadandaza uvuga warubatse inzu ya Vianney mu kudandaza ibitoki atakre dusavye atakintu nakimwe yego cyane narayubatse kandi nayubatse aho n'abandi abazubatse muri bo basabye credit canke bagasaba ingurane muri banki neza ndayikontorora maze kuyiheza benshi kumbure batari banzi n'ako karere baravuga bati urya n'umukozi wa leta akora ibiki kuko urudandazwa rw'ibitoki kenshi benshi barubona nko kumengo ni ibintu bisuzuguritse ni ibintu bicafuza mugagiye ko kucafuza kw'ibyo bitoki je byaranezera kuko
narabona umusaruro wavyo, narabona ko naho nahejeje amashuri ntariko ndakora ako kazi ka leta, narabona ko kumbure ayo umukozi wacu ashobora guhembwa ko nagishobora kuyahembwa n'ivyo bitoki bitangoye. Yego. Vianney rero arubatse inzu ata kazi afise ka leta ata deni asavye kubera kudandaza ibitoki, arazana umugeni vyose aritunganiriza kubera urwo rudandazwa rwiwe. Uno musi none ga Vianney wewe uravye isi ya none tugezemwo, urwaruka ingene benshi bari mu gashomeri, mbere bamwe bakaviraho bakihebura bakaja no mu bintazi no mu biyaruramutwe, mbega Vianney urwaruka rwacu woruhanura iki? Yego. Jewe urwaruka ahanini ico noruhanura nobabwira ati gato karakura. Ubwa mbere bagire umutima mwiza w'urukundo, umutima wo kubaha, kuko jewe kubaha abantu no gukunda abantu vyampaye umugisha, kuko vyatumye uwo ari we wese andondera anyizera. Kene nkababwira ati gukorera nuwagira umutima mwiza w'urukundo ukubaha, niwakorera umuntu ukamukorera neza bizokuviramwo ubuzima bwiza. Rero nkabasaba nti mubonye umuntu yatunze canke ageze ahantu heza, utahure ko yakoresheje inguvu kugira ngo ahagere. Nico gituma mu gukora utoshira imbere inzigo ngo naka ngo afise ibirya afite, ahubwo shira imbere umutima w'urukundo, kubaha, ni naho waronka ubwizigirwa. Kuko ubutunzi bwa mbere nyakuri nuko nabonye uno munsi nuko uronka ubwizigirwa mu bantu. Umaze kuronka ubwizigirwa mu bantu ibindi vyose birizana. Rero ubwa mbere umutahe uhari n'ubwenge bwiwe n'izo nguvu ziwe niwo mutahe wa mbere, kandi utamanje gukorera amafaranga matoyi makeyi na menshi ntayironke. Udakoreye kandi mugenzawe nawe ntuzoronka ugukorera. Rero vyiza uno munsi abantu bakoresha bofise nabo abandi bakorera. Nico gituma mu gukora ubwa mbere bashira imbere umutima w'urukundo. Ico nokibanura nanje uno munsi ndabona ko ubwizigirwa aribwo buzotuma ashika n'ahandi hantu nifuza gushika. Yego muri rusange ndetse bakunzi bacu Vianney yatwiye ko ari gukora cane, mugabo kandi urangeye ikindi kintu gikomeye kugira ubwizigirwa, kugira ubuntu nivyo bishobora gutuma umuntu ashika naho atoshitse. Hama kandi ntagire ukengera akazi, ntagire ukengera amahera ngo ni mato, akazi karasuzuguritse, akazi gatuma utera imbere ukabaho, kakaguha iteka ntugende urasegerereza, ntikaba gasuzuguritse na bukebuke. Nico gituma iyi mbonesha kure yanyu tugerageza kugira ngo tume twibutsanya mbega niki kiduha iteka, mbega niki kitwaka iteka, ntidove twibaza tubinyuranye ngo twibaze ngo akazi gasuzuguritse niko kakiteka, ahubwo icaka iteka ni ugusuzugura akazi. Via watubwiye cane ko kugira ngo ugere aho ugeze nuko wabivomye mu bavyeyi bawe, nuko abavyeyi ubona ko bakora ko bitanga. Mbega abavyeyi bobo b'iki gihe umva bahanura iki? Abavyeyi b'iki gihe ubwa mbere ico mbona bokora bakundisha abana babo ibikorwa. Namba ari umuntu avuga ati je nararondeye ndafita, ahubwo ntamuhe ivyo bintu nko kubimugabire, amushire ku kivi akore. Kuko jewe kuva nkifise imyaka 5 mama twarajana afise agatweru agasuka gatoyi nkaza ndajojagura inyuma yiwe, ndimi inyuma yiwe, kuko nari umwana w'ifura mu muryango, nguma ndima inyuma yiwe. Ivyo rero vyarampaye inkomezi zo kudatinya ibikorwa. Rero nkabwira abavyeyi haruhande ko bafise ibintu canke uko bari kose bakundisha abana babo ibikorwa, kuko ibikorwa nivyo bizana iterambere, bikongera bigateza imbere n'igihugu, bigahesha iteka umuntu uwo ari we wese, uko ukoze araronka arahembwa. Yego. Abavyeyi turavyumvise, muravyumvise, nuko abana bacu ntitwihate cane kubaha amafi, ahubwo twereke ingene boyaroba, kugira ngo mu minsi iza utakiri hafi yiwe, tutakiri hafi yabo, ntibaze bazazane ngo bice bafata nico bareka. Ariko bamenye kuva bakiri batoya tubatera intege kugira ngo bo nyene babone ko ivyo bariko bakora ari ivy'agaciro, hama baheze bafata umwanzuro batera imbere. None Gavi watubwiye ko washiye ku ntebe mbega ko uronka akazi cyangwa n'ubura uracashigikira ca gitoki bimeze gute? Asha bya bitoki nakubwira ko byabavuye mu bwizigiro. Iyi ntara ya Gitego ndayibamye imyaka 3, maze kandi yemwe imyaka 3.
narashoboye gucangirirwa n'amahirwe yo kuronka akazi no munsi ndakora, ariko ibitoke no munsi sinobiheba ndetse n'umwana we wanje no kumwereka ati ibitoke vyubaye, ego ibitoke no munsi ndabibandanya kandi ndetse n'umwimbu nkurayo, usibye ko akazi ari iteka kuronka akazi no kuri ndabona ko umwimbu ugereranije nayo umuntu abahembwa ndabona ko harakisunuye gusumba ivyo ku kazi. Ego n'umusivira n'umukozi wa leta, ariko n'umukozi wa leta agishigikira ya mirima yiwe akikurikirana, mbere ubu acaronka n'agatike vyoroshe cane kugira ngo ashobore gushika kuraba ya mirima yiwe ayikorere. Gira ko Viane utubwire ugize n'ico duhanura twebwe twese abakozi bakorera canke abadakorera leta, tuvuga ko atamanya dusaba kwiyungunganya, ntigasha Viane wowe bishobora gute ukora ka kazi aho ukabandanya utunganya nayo mirima yawe neza, mbere ukabona nuko n'umusaruro uva mu mirima ari we mbere ukomeye kandi ari mwinshi cane kurusha kagashaka. Ego ikintu je nabonye ciza cane usanzwe ukora akazi ka leta kandi ukongera ufise utwo wikorera, umushahara uza ku kwezi, ariko ufise ivyo wikorera navyo buri munsi ugendana amahera mu mufuko, vyumvikane ko habaye akagorane mu muryango biroroha cane ingene ushobora kukigovyera akagorane, canke ugomvye urose umushitsi biroroha cane ingene ushobora kumwakira. Ikintu mbona urya mwanya muto cane dufita turashobora kuvyaza umusaruro, kuko nk'ubu nka je nifatiye ko nk'akarorero ku munsi wa gatandatu imisi yose nama ndi ku gatumba. Aho ndi ku gatumba rero ndaheza nkakurikirana vya bitoki, nkarondera umukozi akamfasha kuvyegeranya, nkaja no mu ndimo nkakora, maze kuba nkoze muri ico gihe ntashe umuryango ndawuzanira ca gitoki, nkazana vya biharage, nkazana na vya bigori vyo ku gatumba, hama bakavuga bati ku gatumba hariho. Rero ico novuga uno munsi ndazi ko uno munsi uwo ari wese nk'umukozi wa leta arafise yavuka, arafise ku gatumba, amaze kubise ku gatumba hariho indimo, hariho udafise indimo nawe arafuma akayikota. Burya indya y'isumana ihaza umutwe, urasuma mu bw'umutwe ukuzo mugabo usanga mu matagishaka. Ariko iyo ufise ibintu wirimiye wenyene ubifise ngaho uraza uradaha ntubona n'ingene ntubona ko umengo biratirimbuka biguma vyuzuye, mugabo bisa akaba arivyo wasumye usanga mu minsi mike umengo vyaheze, umengo vyamaze igihe gito. Rero biraheza bigasahiriza, bisigura ko bijya kera bavuga ngo wize ngo ntarima canke ngo ukize ngo akira isuka, ivyo bintu vyari vya kera bitari bifise n'akamaro wanashaka. Uno munsi ni ugukora niho wanashaka na yambona kazoza ishoboka ku gihugu cacu, tugateza imbere igihugu. Twege nyene ubwa mbere igicimbuye niyumvira, ndabona abavyeyi bamvyaye basomesha amashuri batize, none twege twize uzi no kurima ibitandukanye vyonanirana gute? Uno munsi rero je gukora ivyo bintu kubera ko ubwa mbere arivyo nakuriyemo gukora ubwa mbere, n'uno munsi je biranyohera cane. Muri rusange je novuga nti umukozi wa leta aronka amafaranga, ariko no kubandanya yiteza imbere mu bijanye n'uburimyi no mu bindi bintu vyo kuronda udandaza birakunda inyuma y'akazi. Mu gihe ivyo akora vy'akazi bimworohereza, bitamworohereza naho arashobora kurondera umukozi akamufasha, hama avuye ku kazi akaza kumuraba ingene ariko arabikora. Muri rusange je numva novugisha. Ego yemwe atari ikindi twari twize. Rero abakozi babo ba leta canke abakora mu ma secteur privé turahiga ibitari bikeya. Yanasoze ratubwira ati umwe wese afise yava, hashobora kuba ari hato ntihanganye ubunini mugabo uko hangana kose ntihobura ikihava. Twumve ko kuba dufise utwo dufaranga tw'ukwezi ko dusaba dutonda ni iteka no kwishimira Imana, mugabo dushobore no kubandanya tugwiza mu guteza imbere hariya twaje tuva, hari amatongo, hari ibitoki, kugira ngo ivyo vyose bibe ibidusahiriza mu buzima bwacu bwa misi yose. Viane turagukengurukiye cane
kuri vyinshi wayagiye abajene urwaruka, wayagiye abavyeyi ingene borera abana babo babamenyereza bakundisha ibikorwa batabaye imikategutse ariko babereka kuyirondera, uranakebuye abasanzwe bafise ubundi buzi bakora, ntitugume mu ma weekend sportif gusa, ntitugume muri binare, ariko twibuke ko tubwirizwa kuronderera abana ubu tukibasha kugira ngo mu busaza bwacu natwe ntituze tuzere inzi, tuzobe dutuje kuko twakoze tukiri batoya. Urakoze cane ku ntererano nyinshi uhaye abanywanyi bacu, tukizera ko n'ikindi gihe niyo twakwikorako uzoheza ukagaruka kugira ngo ubandanye utuganirira. Ego murakoze cyane, bwa mbere muvuga nti nzogamburuka cyane muntumye ko nanjye birampimbaye cyane kuba mwantumiye. Ego banywanyi bacu, nimwaba rero mutari fyonde kuri sabone kugira ngo muze murabona n'ibindi biganiro vyinshi bidukuza, bigakuza iteka ryacu, bigakuza iteka ryanyu, tugakuzanya twese, tugira tubatumirire gushonda kuri sabone, mbere mushonde no kuri j'aime no kuri partage kugira ngo n'abandi benshi kumbure barabise ubwoba ati mbega nzokuraho abakiriya, mbega ibi nokora vyogenda gute, mbega sinzogenda intama izi canke ziriya, nabo nyene babibone kugira ngo babandanye biyungunganya, twese tubandanye twiyungunganya nkuko Vianney yabivuze, imifuko yacu yamirimwo agafaranga kugira ngo ducike n'iterambere igihugu cacu gifise mu mbono kazoza. Tukaba rero dusozereye tubakengurukira cane, tubipfuriza aho muherereye ko mumerewe neza, murakoze cane, gira iteka.